bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 5 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'9. Yohana igice ca 5 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'9 handitse ngo: hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'abayuda, Yesu aduga i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikidengeri mu giheburayo citwa Betesida, cari kwa mabaraza 5. Muri yo hari haryamye abantu benshi bagwaye, impumyi, abacumbagira n'abanyunyutse. Bari barorereye ko amazi azikuruka, kuko rimwe rimwe umumarayika amanuka aja muri ico kidengeri akazikurura amazi, maze uwatambukiramo bwa mbere amazi azikurutse niwe yakira ingwara amufashe iyo ari yo yose. Hariho umuntu yari afise indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati: wumva ugomba gukira? Unagwaye aramwishura ati: mwami, nta muntu mfise wo kunterera mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramo. Yesu aramubwira ati: va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari ku isabato. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira, wewe uyumvira ufise ingorane nk'uyu muntu, hamwe ushika wimvira ngo nta ubabaye ivyawe, nta muntu ufise, nta witaye ku ivyawe, nta ukuzi, nta uzi ikibazo cawe, nta ugutahura, nta ukumva, nkundira ndakubarire ngo ufise Yesu. Haleluya. Ufise Yesu wundi yasize ijuru, agasiga icubahiro, agasiga ubwiza bwa se, agasiga indirimbo z'amarayika, akamanuka akaza akambara umubiri w'umunyavyaha, umubiri w'umunyantege nke, agaca bugufi, akagandukira se, akemera gapfa kugira ngo akuronke wewe nanje. Imana ishimwe cyane. Uramufise. Uyu Yesu si wundi agenda nk'abandi. Uyu Yesu afise ijisho riraba, afise umutima wumva, afise amatwi yumva, afise ijisho ryihweza, afise umutima wumva n'utavuze. Bibiliya yatore ngo hari abantu benshi, ariko amenya ivyuyu aramutoranya. Nje kuko ngo hari Yesu wundi agutoranya mu bandi, akitaho ivyawe. Ufise Yesu wundi mu Congereza bavuga ngo he singles you out, agutora mu bwishi, agutora mu masinzi, akitaho ivyawe nk'aho ari ico kibazo conyene kiri kw'isi. Yesu yaratora ngo nimwasenga ntimutinye, kuko so arazi ivyo mukenye, ngo wundi yitaho n'agashatsi gakorokera hasi. Ni Imana nini ariko yitaho akadetaye. Mukundwa, umenye ngo urafise Yesu wawe, urafise wundi agukunda. Umwemerere, umutumire. Haleluya. Namba utarakizwa, umwakire mu mutima wawe, umwemere mu bakunzi, mu bagenzi, mugendane, umwereke ivyawe imisi yose. Usenge udasiba, umubwire ibikubabaje, umubwire ibikunejereje, umuhimbaze, usome ijambo. Imana iguhezagire, uremeshwe n'aya majambo. Imana igukuraho wari warakwamiye, igukuraho wari waraheze, igukure mu vyawe vyaragucinyije, mu vyawe vyarakubabaje. Ubone Yesu wundi afise ubwiza nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se. Koko uragahezagirwa n'umwami wawe. Urakora.